bikorwa rusange by'iterambere turakwiye kutayifata minenegwe tugatahura yuko iterambere nkuko nagumye ndabivuga kuva imyaka yose twabanye n'ubu tukiri kumwe nagumye ndababwira nti iterambere ryo ku mutumba nta wundi azoribazanira atari mwebwe nyene nta wundi abandi bose bazokurikira mugabo iterambere ryo kuno mutumba riri mu maboko yanyu mugomba yuko uyu mutumba wa Nyambuye ukayangana bizobavako mugomba yuko wirabura n'ivy'iwanyu mugabo nkavuga nti intambwe tugezeko ni nziza cyane ku buryo tudakwiye kurekura iciza twamaze gufata ibyo tumaze gukora ni ngombwa ngo mubibungabunge uko biri kose ibarabara muri bungabunge amatara mweruka kuronka muyabungabunge inyubako z'amashure tuba turiko turaronka mu zibungabunge inyubako rusangi mu zibungabunge kuko nizi wanyu kandi vyononekaye ni mwebwe mubabara amashure muyabungabunge ntimwigire basinda bibazwa ku nyubako rusangi nta iyo leta ni twebwe nyene ni mwebwe nta leta iri hariya leta ni umwenegihugu wese abaje hamwe bakarekura inguvu zabo umwe wese akarekura inguvu yiwe akayiha umuntu umwe kugira ngo adutunganirize mugabo umwe wese arafise uruhara muri iyi leta mvyeyi leta nkozi ni twebwe ni mwebwe rero ibi bikorwa by'iterambere amazi meza tuyabungabunge birababaje cyane nko kubona amazi ugasangira ibintu amazi aguma yisesa ubwo n'ubutunzi Imana yaduhaye tububungabunge hari ahandi badafise amazi meza twebwe hari gihe tubifata minenegwe rero ibintu byose rusangi twumve yuko vy'ukuri ari gwacu dutegerezwa kubikorera tukabibungabunga nitwemere kubona ari ikintu rusangi abantu bari kubaronona oya umwe wese yumve yogira iryo shaka ryo kubungabunga umutungo rusangi tugeze mu gihe cy'irima ndabingiye tuze duca imikobeko kugira ngo dukingire iyi si ndimwa yacu ndazi yareba mwe iyo turiko turavuga imikobeko umufundi w'indimo ngaha ku mutumba ndazi yarigeze kubagira ikibazo ababwiye guca umukobeko kamenga n'isi batwaye bijya bintu utabikoze nubundi isi yawe iragenda akanovera kose kagahera nico gituma tubasaba muri rino rima muze muracima ibikobeko kugira ngo burya buryohe bw'isi ndimwa tuce tubuzibirira hajya nyene tugwanye inkukura aya mazi ava ku mabati turaba ingene tuyashira hamwe ntitureke amazi ava ku mabati tuyareke ngo agende atembagare duvume twimba ikindogo amazi afuma jamwo hako agenda aronona isi twimba ibinogo ajya amazi yose acafuma amanukiramwo hanyuma agume ngafuma aja mu kuzimu hako agenda aratwara uburyohe bw'isi ivyo bikorwa byose navuze byo kubungabunga inyubako rusangi amabarabara amashure ibitaro duheruka kuronka sivyo n'izindi nyubako zose amazi n'ibindi bikorwa byose uko turakora kuno mutumba amatara n'ibindi ivyo ntibishobora kubibungabunga mu gihe amahoro atayo tuca twiruka hanyuma basuma n'abambuzi bakaca baza bakabibomora bakadusubiza mu ihumbi niyo mpamvu ikibazo cy'amahoro n'umutekano ntihagire umuntu numwe yigira sinda bibazo icyo si ikibazo c'imigambwe icyo si ikibazo c'amadini ni ikibazo c'umuntu wese w'umurundi ivyimviro vya vy'imigambwe yawe ntavyo dukeneye amadini yawe yusenga nakazi kawe mugabo ndakubwire yuko ntiwosenga atamahoro ahari niyo migambwe ntayojamwo atamahoro ahari niyo mpamvu dukwiye guteramira amahoro n'umutekano hari ibindi bihungabanya amahoro n'umutekano inzoga za kanyanga bitagira umutwe n'amaguru byose ivyo navyo mu bihungabanya amahoro n'umutekano birimwo turakwinginze kuno mutumba ufatikanije muri batanu mwatowe nyumba 10 tuzosangamwo mu nzu ziwe 10 harimo kanyanga ni bazobanza gufungwa kubera ko ajejwe kuraba ibikorerwa mu nzu 10 bamuhaye gutwara bimunaniye amanika amaboko hakiri kare bashireho umuntu azohora avuga ati Nyakubahwa mukuru mutumba inguntabare ngaha muri no nzu hariho abantu bateka kanyanga jewe ntavyo nshoboye ntumira ko igipolisi kize kibisese
ivyo bintu atabikoze uyo muntu aza warongeye inzu 10 niyo tuzobanza gufunga. Hariho ikintu bama bambarira kwama ndiko ndavuga kandi ni ngombwa kutubanye tukivuga nikijanye n'ikiza ca coronavirus. Sivyo? Coronavirus nikiza kihari nubwo Imana yadufashije ikadutabara nikirandagare cyane mugabo kirahari. Niyo mpamvu twama tubasaba gukurikiza iby'ukuri impanuro duhabwa n'abaganga. Dukurikiza impanuro duhabwa n'abaganga, dukarabe n'amazi meza n'isabuni kugira ngo twirinde ico kiza. Twirinde kuramukanya, gukorana mu ntoki, guhoberana no gusomana ku bakiri bato. Tugende muri wa mugambi ndakira, sinandura kandi sinanduza abandi.